Ngaha ndiko ndabagara ibirayi, nico gikorwa ndiko ndakora, nico niriwe ndakora. Nkoresheje umwavu w'ikirundi, nca nkoresha n'umwavu w'ikizungu ariyo yangera. Hari ubwoko bubiri, hariho nshasha yasohotse twakoresheje. Mu kubitera mbere ninaje nabiteye, nakoresheje igisogorore naciye nshiramwo angere. Iyi nyene nshasha bazanye, je nibaza yuko uko ndabibona ubu uye n'uwo bahora bakoresha, novuga yuko hariho akarusho bitandukanyeko. Urya mwavu musanzwe mwara ukorerwa muri uruganda rwacu i Bujumbura, uruganda rwa FOMI. Eka ndiko ndaraba abawuguze nta numwe novuga yidoga, baravuga ko babona ko umeze neza n'umwavu. Ibiterwa bitotahaye nyene baravye ukuntu bawukoresheje. Turavye uburimyi muri komini wacu buriko buragenda neza. Abene igihugu baritabiriye uyu mugambi w'ifumbire shasha FOMI, barawugura ku bwinshi, kuva aho batangarije yuko n'utarisha avance ashaka kugenda rimwe akarihira rimwe yose, ahubwo byaciye baha akarusho cane ku buryo bagiye barawugura. Rero umwavu barawuguze ku bwinshi kandi n'ubu baracawukoresha. Twakama abantu batayumva bogerageza n'ukuri bagakoresha FOMI Imbura. Jembe mbara baca ngaha nkabereka hiraba ngene yatakoresheje FOMI Imbura ngene yahomvye, ahanguma ndabereka nihagira Imbura azobona yuko umuntu yahomvye cyane gose. Kurana nkubazoronka nk'ibike birenga nk'inshuro zitatu kurusha uyu erose nk'inshuro imwe, nk'inshuro zitatu arusha uyu. Tubahimiriza ko boza barijukiye umuntu agafuma ari magatonya ugakoreshe FOMI Imbura avanze n'umwavu w'ikirundi. Muri ko murabona ko namwe imidasa kandi batereye umunsi umwe, abatereye umunsi umwe biratangaje. Benshi baciye barabati bwa bundi koko FOMI Imbura yateye igomwe irimbuka ko kuko izina ribivuga.